Ngongo iki? Ushagani? Mama wangu. Mama mtoto hagushaka imva. Jenge ndana morgue ngaha. Papa wari ngaha ani kuri morgue. Nawe ukabandanya urinjiramo indani. Mama wawe nawe araza kubimva ngaha mu kanya gatoya. Cukatwara mu cyumba ugakoje. Allô? Oui? Nde? Bande bitariho. Ndaha ibintu byose mukeneye mwene umwana wanje muzima mwene asumta ari muzima ndabaha icyo mukeneye cyo tumwifuza afande mbabarira je ndabaha ndasinye ibintu byose mukeneye ndabaha mume gusa umwana wanje Sister ni nda ku telefone ninde umuntu witwa ngo afande bitariho nimba ari bitariho ni ofisa nsuda afande bitariho nimba ya bitariho yambwiye ngo ni ofisa nsuda ashaka kunsinya cheke kugira ngo icyo tunagenda gibutse igihe bamwica bofre uwo muntu yarivuze izina naramwumvise neza no ku telefone no telefone afise n'urujwi n'ishetani uyo nyene ngene umwana wanje tugeze gute my brother mbwira ngene umwana je n'amafaranga ngene nanzu ngene nishaka njame hanze ariko ndumwa akunye ngo ashaka iki ngo nsinye ibyo sinzi isheke kugira ngo ansubize umwana mu minsi 3 amaye imisi icyo nico ukunda ayo mafaranga ntayo twotanga kubera ko bofre mbere ko kumwica bamusingishije sheke Bisubira ko bakeneye sheke yiwa wisigaye gusa kugira ngo barangize umukino rero amafaranga niba bavyaze ko bayaheba bafise umwana bakira amahera menshi umviriza money is nothing to me icyo nkeneye n'umwana wanje asumta aza ari muzima mubone sawa ari amafaranga just nani sawa ariko hari izindi nzira twobicishamo atari ivyo kwemera ibiyago yambye amahimisi itatu atari ivyo aranyicira umwana kandi akwereka ikintu kimwe cyo nibuye hari gisigaye cyangwa hamagara igipolisi vyinjire muri leta kugira ngo badufashe nta kindi kintu gisigaye look my brother I don't need a problem umviriza oya reka duhamagara igipolisi cyo bameze icyo byose uke umviriza inimero kwanza umviriza niba numve inimero guturayifise barashaka kurokaliza aho bari umuntu nimba ari afande nde bakamutora Mugira gukime no gutelefona batanyicira umwana urumva nawe bica burya ugadoka amashure bize bahigiriye ubusa umva wakunda amafaranga kusubira umwana wanje oya ariko nanje hari ibindi bintu tugomba tukeneye kwanza kwiyumvira kwanza mbere ko dukora none ngo yarindira none ngo naho ubaha iyo sinyatire bagaca bagera kubera ko bofre bamwisha heje kwa sinyatire kuki batamuretse teye bakurondera ubaha iyo sinyatire bagaca banakwica n'umwana ntumuronke reka turondere igipolisi tugiye reka je tubikurikirane kugira ngo ndongo umwana wanje sivyo ntavyo nakwemera oya je maka telefone nukinyuba arasubira Allo. Sawa.
ndabona mwagerageje mwagize imyimenyerezo myiza cyane. Hari ibintu bitatu ngende ko cyangwa ndabibutse. Yes master. Nuko nabi ndababwira. Icyambere nuko mugomba kumenya kwirinda buri gihe gusotora intambara. Murabyumva? Yes master. Si kuba mwamaze kwiga niba ndabigisha kurwana kwidefanda hama mwebwe nje numva ngaho mwebwe mutowe gusotora intambara. Nimuze muririnda gusotora intambara. Naho uzobona yuko uwo ushangwana nawe ushobora kumukubita cyangwa ukamunesha. Kwirinda gusotora intambara. Sina numva muri mwebwe asotora intambara mu bantu. Twebwe igikorwa cyacu ni gufasha gufasha cyane cyane abahohoterwa abafite intege nke. Nabyumva? Yes master. Icyambere navuze kwirinda kugira gute gusotora intambara. Icya kabiri kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi buri gihe mwawe mwicisha bugufi. Nabyumva? Kwicisha bugufi bituma Imana igukunda, bigatuma abantu bagukunda, bigatuma ibintu bigenda neza, bigatuma uri mu cyubahiro bidasanzwe. Ushyize hejuru Imana iramutuza iramushyira hasi. Ushyize hejuru abantu bashobora yuko atakimazo ufise, atakamaro ufise. Muranegera? Yes master. Kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi. Yes. Kwicisha bugufi. Icya gatatu kugendera ubuntu. Twebwe turabantu dutegerezwa kugendera ubuntu. Kuba tugendera ubuntu. Muranegera? Kugendera ubuntu. Igihe cyose kugendera ubuntu. Urumva? Umwana w'umuntu agenda n'ibibazo bitandukanye, ibigeragezo bitandukanye. Twama dushyira ubuntu imbere y'icyo ari cyo cyose. Iyi si y'ubu rero abantu benshi atacu bahaye ntacyo bashobora kugufasha. Rero ndavuga ngo dona atagikorwa ndushobora gufasha umuntu, kubera ko ubu Imana iba yaragutorokanye mu bantu benshi. Urafise ingabirano ugasanga ingabirano yawe kwikoresha mu gucinyiza abandi, ugasanga usize nk'ahantu ushobora gufasha umuntu kubera ko atacu yaguhaye, kubera ko mutazinanye nta kimwe mufashije. Ariko umaze kumenya yuko wowe Imana yaguhaye ingabirano, iyo ngabirano yawe ukayikoresha mu gufasha abandi, ni bwa buntu rero ndavuga. Murabitegera neza? Yes master. Kwicisha kugendera ubuntu ni ikintu gikomeye cyane kandi nicyo n'Imana ishaka. Murabyumva? Yes master. Murabyumva neza? Yes master. Mu guheraheza rero nk'ubwo ndababwira kwirinda ingeso z'ubugome. Urabyumva? Yes master. Kwirinda ingeso z'ubugome. Urumva? Yega umutwe, inkumi, inzoga, gutaha muhira bwije cyane. Urumva? Kutagira indero, kutagira discipline, ibyo byose kwama mubyinda ubuganga. Muranegera? Yes master. Muzo kwa mwerekana yuko mufise discipline n'indero, mufise icyo mufise gukora. Sawa? Yes master. Bandanye kuba byane. Sister, ndazi ko turi mu bihe bitoroshe, turi mu bihe bigoye cyane, ariko ikintu cyose gisaba ingufu kwanza no kwizera Imana. Ibyabaye nitwo bigarukaho cyane, ariko reka twiyumvire ko biriko birakomeza. Umwana wacu twese turamushaka. Naye ndakumbuye ko mpamagara tonto. Uncle, please, kwirirwa umeze uko. Karibu. Karibu. Ushakira ikintu. Ni gute? Nibibazo urimo. Irabire numva arukuha mu mutwe, imitsi y'umutwe numva itagikora. Jewe numva ntararuzuka n'umutima uraca. Mbere ya byose
maze tubise gato ikintu mvuga mushikawe Yewe. umva wifi nawe aje he ega niba ariko arankosola ngaha niba ariko turavugana nkumva ko n'umutima uraruhutse kandi ntibibage ko ari musaza wanjye ndabizi neza ko musaza wawe ariko uno mwanya natubise tuvugane n'ibintu biraba hagati yanje nawe ku buryo ko atashobora kubyumva. No sister, nta kibazo, reka ndabamuya muganire sibyo, nta kibazo, ndamwizeye nawe. ukoze cyane. Ni wifi musaza wanje ni gute wowe? Ndabizi ko musaza wawe ariko wibuke neza ko wapfuye nari musaza wanje kandi ari umugabo wawe. Inga yuko baguhaye iminsi 3. Jewe hari icyumviro cengira ndetse rero n'umuntu mvuye kuraba. Hariho umuntu yitwa Master Ngabo. Niwe mvuye kuraba namubwiye ikibazo dufise. Namubwiye byose. Umunsi musirikare. Ariko n'umuntu ufasha abantu. Urumva? Wambwiye yuko abantu bafashe umwana ari bubishe musaza wanje bakubwiye kudategereza kubwira umuntu umwe, udategereza kubwira igipolisi cyangwa igisirikare. Kandi bamwisi iminsi 3. Rero kugira tugene nk'uko bashaka. Nanjye naciye ndondera ibindi nzira ncamo. Urumva abantu n'abagizi ba nabi. Sibyo? Kugira turonke uwo mwana dutegereza guca mu bandi bantu bo bagira neza nabo ariko atari igisirikare cyangwa igipolisi. Uwo Master Ngabo mu bisanzwe no mu bice by'iwacu arafasha abantu mu bisanzwe niwe atari we haji wacu ngira nta n'umuntu yarakijyana. Reka kwanza wifi ubu bari abantu nibamenya ko twashize mu wundi muntu. Umviriza kwanza yambwiye ati telefona uwo ari we wese ukabwira umuntu ari we wese menya yuko tuzomujya ansuta. None ni kubera iki nakubwiye ko umusaza ategera gusohoka? Iyo niyo mpamvu nyamukuru nakubwiye ko umusaza ategera gusohoka. None umusaza wanje nibi biburiye he? Humuka amaso. Gumuka amaso. Gute? Mbe ndakubaza. Umunsi musaza wanje apfa. Musaza wari bajanye. Ego bari bajanye. We yarukotse gute? Urabishaka kuba intangwe. Ibyo ni ibintu by'Imana. Erega umuntu apfuye umunsi ugeze. Nimba Imana yamufashije ararokoka. Ibintu by'Imana. Utangiye kumwikeka musaza wanje. Sindamwiketse n'ukuri. Humura sindamwiketse. Ahubwo shatse ndakubwire ko impamvu namusohoye shatse ribibanga ryanje nawe n'uwo mu Master Ngabo. Urumva? Kuko musaza we nawe sishobora gutahura ingene yoba yarokotse ariko ntacu gatuvyihoze. Igikuru ngaha reka wifi genda kubona ko utangiye gukeka musaza wanje kandi umenye yuko uriya kwanza aracyari muto hanyuma ntiwibage ko tuvukana nashobora gukora ikintu kibi kibishe nk'icyo azi ko ni mukuri wiwe. Ndabizi ko muvukana nje mwigisha nije namureze mama apfuye ibintu byose ni jewe nashobora kumwimukira. Ndabizi kandi ndabizi neza yuko adashobora gukorera ikintu kibi nk'icyo siko byibaze ariko nashaka kubwira yuko sindamwiketse ntareje ndamwagirije ariko nashaka gusaba icambere na mbere biri bibanga ryanje nawe kubwira umusaza atabimenya. Ikindi naco bibaza ko ibintu by'Imana biso abataye mu kinogo Yozefu ntibari bene wabo. Ndabizi kandi narabisomye nyine inkuru ya Irabire we na Gahini ntayozi. Yego bari bavukana. Ibyo kwimigana ari mwinshi ashaka ndakugurura mwumva icyo niko nakubwira kandi icyo ndakubwiye ubishire mu mutwe. Kwanza reka ntacu ndakubwiye ko mu masaha 2 ndakubwiye cyangwa ngiye kuvugana nawe ankundiye ko tuzanana turazana hano ariko ubu ngiye kubonana nawe ikivamo cyose aho telefone. Wifi amajambo mbwiye nayo nkora umutima kandi nanje ndumva ndatahura ariko kwizera umwana w'umuntu ijana kwijana ubu bisigaye ari bike cyane mu bana b'abantu kandi uyu master wawe nise bwose
ukagenda kumubwira ibintu byose kumengo uramwizeye ijana ku ijana kuko nawe ntuzi imigenderanire we n'abo bantu badufatiye umwana uhabera amagabo wifi ndakwijeje kuri Master Ngabo n'umuntu yanka akarenganya humura je ndizeye ko umwana wacu tumurongo Urikora cyariyo Niki? Wena kubyo ubwo buyu wariki wawe ubwo busutwa. Unda ucungura ibiki ngaha. None ukora tu. Nyo. None wacungura. Nyo. Birakurabana n'icyo wawe. Aha ni mu rugi wacu uncungurira nkanje. None desi ndone wewe nducondi muzamu. Umviriza none uri umuzamu wanje. Ucunga jewe. Ncunga urugo. None urugo ni jewe. Jewe urugo rayingiriza cyane yigiriza. Umviriza. Jewe umunsi nzogukubita ni rimwe. Sinkeneye kuri ubwo busutwa. Kandi ndakwiyamye umva inyuma. Sawa. Syoto. Kana agira ububwira kwa muyinko ndacunga cyanda kumena umutwe. Sawa. Mu maso se. muraba ngiye amasengesho nicyo nakora sawa mukama fasha ibintu bigende neza kuko sinzi icyo gufata n'icyo kureka wa mwana inde ngaha mungana aho ubona asa n'iwanyu Nimunjane kwa mama nshaka kuja muhira. ushaka kuja muhira hari ugiye ku mpanda ubona wigire cyo wa mwana ahanye turi abakozi basohowe cyangwa mama wawe tuguma duteka ifungurwa tuguhereza ufungure ukazana gufungura sivyo njyana naraguze amafi kugira ngo ufungure waranse ndagura inkoko uranga gufungura amafirito urabagusa by'amaso gusa ugaterera hariya urumva ndavuga basi mama we ari gusa ngukunda imiceri ndashira ko imiceri uranga gufungura ushaka gufungura Nshaka kuja muhira. ahubwo ushaka gufungura amasoro ndakura mu ndaguhereza uyankeke ndaguhekeye ndaguhekeye cyo ushaka gufungura amakofi ndakwete ndagukubite ndaguhe Jesse Jackie mwana ndagutatura amakofi ndakwetse ndakuropeke ndakushire ko neza fondo y'amakofi urage inkuba y'amakofi wewe ngo ngaha umva Jesse ndi so wawe abiwa Jesse jana n'abahekeye ngo sindabamwara no guhekeye ubunyene ngaguhekenya ngagushirako neza mu menyo muri rope y'amenyo ngagushirako je nabana kwisi n'abahekeye bose mama papa bose n'abiki bamuyomba bose ndi yakane uza ngigo farofa amasita nana Nshaka papa na mama. shaka papa na mama so bakoma tugushika ku mpanda umushakirari ahubwo mama no asigara kandi ukabandana ndakuropa kandi kidunga urabona iziso nyongo n'injombo yafatiwe ku mutego umva ndababwira ikintu kimwe yanse gufungura ivyo twamariza VIP rero shirako ibijumba kandi abije ku nkoni twarari esa kana ugiye kurya ibijumba rofa basa waraje muri ndiko natawubwira ngo ufungure wa misiwe wewe ngo wone bakuvyaye wewe bakuvyaye wakorose ku giti akana kadafungura namburi demo wewe ugapasura ngaho umuryango nakwereka sha si waso iyo mbwa
ushaka imva waba utsindiwe. Oya kareke wewe jo niko ndafite nawe urabona niyo urofa niko na wewe nundi musi nene njama nyanga jenzo kwere yorofa nawe Tyo musange kumva bamuhimbira kaziwe. Sister. Yeah. Ngiye. Ereka kumbwira ibiki. Nde wifi. Wifi ngira ngo kuva umusaza we yapfuye asigaye akaranganya mu mutwe ariko arambwira ibintu by'amatongo umusaza we yasize hari. Oya reka kumbe herazi ko atari ivyo tumane ansora urazinyaje byashafuje kuza kunsora mu nzu kwe. Naje ndamubajije ivyo nivyo tumusohora mutwe wanje. Ngo yego nta kibazo ku singomwa ngo yumve ibyo tuko turavuga nibiki ndamwihuza. Ivyo amatongo nabyo ni biki rero? Ni iby'amatongo nyene ngo sokuru wabo yabasigiye amatongo. Ngo rero ku buryo ke tushobora kujana tukaja kubiraba kugira ngo nibabitware ibiki ibintu nk'ibyo. Reka ntarabone nivyo byatuma nsohora kweli. Nanje nako numiwe. Erega yaraparanganye kubera musaza wiwe urazi ko musaza wiwe niwe se wiwe niwe byose. Yakundaga musaza we cyane. None umutahuje. Pe import abantu tubitwere mu bibato gashazana ibintu by'amatongo. Ni babandi batambira ku muvyimbo umuntu nta nimisi ngaho yarapfuye bace batangura ibintu by'amatongo ivyo nibiki frere. Je by'amatongo byabo sinshaka no kubyumva ngo nje kuraba ndabiki. Jewe ico nkeneye umuntu yasumta. Nkeneye umwana wanje kuko numva ntabonye yasumta numva ko n'ubuzima bwanje. Ubiriza. Ibindi vyiwe ntibigutesha umwanya ngo uyu gwatu vyiyumviro wimbere ibintu byinshi ureka turondere kwa ngiye dukemura ikibazo cy'uwacu ibindi nico gihambaye yego sawa yes so jeni ndari no wankera abashura mu makara wane ndo wike gati uri kurambara cengira ngende myimenyerezo ujahe myimenyerezo ubiza ndakubwira ikintu sha urakunda gufyina muga nuzi urafyinisha wariwe Muriza neza icyo namaze kuvuga ni kinyene ahategerezwa kugurishwa urabyumva neza hategerezwa kugurishwa kila muntu ahabwa iciwe agende wewe uvuga nkande muri uru ndabivuga nkande ubwo mumenye ko ndabivuga nkande yes ndabivuga nka mukuru wawe nanzi ko bivuga nka papa wanje canke mama wanje ni nka so wawe nyene ni kubera iki wiha ububasha ibintu ushaka kubisha amaboko bene vyo bagihari mwene vyo nini ubu mwene vyo nyamukuru asigaye ni mama niwe afise ijambo niwe yabizanye ngaha yes mama wawe arabizanye ngaha cyane gose arabifisemo uruhara okay arabifisemo uruhara nawe araza aburane nyamba abifisemo uruhara ndenda gucira gace kiki urazi ko n'umuto avuze ingoma umukuru akazitanga okay kandi umviriza kuko hakwi wanje ntibitume unkengera usigaye waratubujije amahoro kuvaho papa aperiye mama nukimubanka nyoko yakuvyaye ibyo munywa birabahenda igerera umutwe wawe nimba ari byatsi bitatu nywa bitatu nimba ari bine nywa bine jijuka wewe bibuzimu cy'ubuntu abo nzojibuno nawe ujibuzimu nuzobishima rero okay nzoja ibuntu ugende ibuzimu nico gisigaye ubiriza mwene mama ndi muto sindi gito kandi nzovamo umugabo w'ijunja n'ijambo ibyo uvuga n'amahenehene kandi nawe ukangwa n'amahenehene ziturutse jewe urazi kwa Ngabo de Masa aho wagarukiye niyo natanguriye nzokugorora ndagushire ku murongo nubone kukubaha ugororane yes wewe jewe bikenewe nzokugorora jewe ungorora jewe kumura umugabo w'ikibwabwa gutyo shira hasi iri ngumi umbiza nakubwira
uzuba se so wawe cyamwishe The Black Tiger muri imbwa za Tiger mwebwe muri misega muri mikoshi shira hasi genda kwereke umugabo umwe shira hasi ngumbura umugabo wo gutinya shira hasi mpangane n'abagabo ikore ko ndakwereka shira hasi nicyo cyitwa ikora ko ndakwereka ko ni Tiger mwa misega wihibara kubyo utarondeye umanda cyangwa hambukiwe twice twese rero wihibara kubyo utarondeye kubyo warondeye kubera mwavutse mu bisanga sinzorira urarondera gwawe sinzorira ndi mugabo rondera yabishe sinzorira nzonezerwa ibi bisigi mwese mutegereza kugabura hamana n'ikidoro none uyu n'umubyeyi wawe kirindero wewe n'uwapfuye ari umubyeyi washike muguzuye none apfuye no buri nimumvikane ndacyariho ndacyahema nimumvikane bane banje murabamugabo umwe ubiriza ndakubwire udakere ko ndakwica numa kwa n'ubu nyene je no gusabya ukanyica erega murabamugabo umwe ibi bisiki mutegereza kugabura mutegereza gusangira ubu nije ndi umugabo ngaha nta mukuru nta muto ni muri sentari rabivuga iyi mbeba iyi mbeba ni mutoya nawe mukuru ko muzosangira kandi musabikanye uyu munganye ngo kubera si wewe si uyu ntamwe yabironde mwese mwavutse mubisanga narabavyaye mwavutse gusanga wowe warabironde none byawe nabavyaye muri bangahe hari kirezi ivyo bye nibindaba mwese muruyu mutegerezwa kugabura mutegerezwa gusangira nta mwana n'ikinono nawe nase nawe yunze ibi muriko muragwanira sivyo warondeye sivyo yarondeye nije nabirondeye mwaje mubisanga none mubirondeye hari amafaranga watanze wowe none mwaje mubisanga mugiye nkiriho ntegerezwa kubagaburira ageraho byo bisanga ngaho ntegerezwa kubagaburira mutegerezwa kugabura mugasabikanya nta mwana n'ikinono nta mukuru nta muto imbere y'amategeko ndazi mama ndakubwira ikintu nuko gusa ndawukeneye nk'amafaranga nugo rumogi wiriguranwa ibiyayura muto babigwanirije ariko nibihera mbega mubivundurura hehe niko ruko rwagusaza ukonye ngo muri batayaga nyambari batayaga umvira izandi mu ngo ngaha nta jambo ufise bimenye kandi ubimenyere kandi umenye yuko ari umubyeyi wawe kandi ntudukangisha udukohokoho abantu twarabonye inkoho n'izisumbizo nisigendera ku miduga abantu batotorerwa reka aka kaguru k'inkoko kaboreye mu ishyamba Ni umugabo w'ikwereke. Ni umwereke iki umwereka twese. Imana niyo yica umuntu avukiri. Mama. Twese. Ko ndagukeneye wa masaha abiri. Naye ahandi. Nabaturitse mwese. Uduturitse mbega wowe uzoturika. Nawe uzoturika. Nawe uzoturika. Mugabo kuvya abantu baronde, kuvya mutaronde. Musabikanye. Musabikanye, musangire. Nguko nabavyaye mu ndimwe musangire. Mama ndakubise ikintu. Umenye izina jewe wampaye nk'umuvyeyi. Wambwiye ko nitwa nde? Mungwano. Sijyo zina wanyise. None Mungwano, nakubiye kwita Mungwano. Nakubiye Mungwano yego me witwa Mungwano. None waje kubana bene wanyu. Wabyaye? Hagira wagwana nyaba. Oya wabyaye? None basina babene wanyu. Mwese. Twese turabazi. Navutse Mungwano nzopfa Mungwano. Mbiriza. Nakuvyaye Mungwano. Nico gituma nakwise Mungwano, None nakuvyaye Mungwano. Ucuza kugwanya ko twari mu gwimoga wa kijujuwe. Mama, ucuza kugwanya bene wanyu. Ko ndikijuwe urico nyambara ugo rumogi wishinga ivyo byanyura mu. Urafite ubwenge bukuru n'ikibwira. Ugwanye rene wanyu abo bose bimwe. Mundabe neza. Ndi wa wundi nyene. Kaje ndagiye nta mwanya afise wo gutakaza. Nta mwanya afise wo gutakaza. Muga ko ngiye. Musigare muri Uvira ngo ntazogurishwa. Ngo ngaha hazogurishwa. Inze muma inyishu nziza. Ataruko. Muzomenya igituma Yuda yagurishije Yesu. Urabyumva neza? Mama, hama ucumenya impamvu Mashaga yahemukiye bofre wiwe afana. Amafaranga ni nabi. Koko
yamaze kuba igikoko. Intege mama, igukinege ibyo se umwanya muto. Tugurisha umwe wese amenye uruhande rwiwe. Mama, Mugishe. twese turi munsi y'amaguru y'iwawe, uri umuvyeyi, ijambo wamanye kuva papa kihari nirijya nyene. Abawe turi inyuma y'umugongo w'iwawe. Urya ntagutesha umurongo, ntagutera ibibazo. Abawe turahari. Ziri gutera ikibazo kimwe ntugeze umutima uhagaze. Reka tugurishe, reka tuze duhamagaze inama mugurishe nk'umuryango wose yimenye. Je sindagera gupfa. Kandi ibyo siniterabwoba. Ibyo biterabwoba. Wewe natugaze kuba igikoko urumugira utamaze kumukoloniza. Yega turigasura. Sigara rajya wenyene. Mama ivyase mubashija mu migere. None ufise iki we ko kuzingira nk'umukeke w'umwe. Ijya ningo hicira umuriro n'aka kanya twari kurambarara irega imara ni yadukuye. Urabizi? Niba utayizi ijya ngo yo turigaswa twese akatirika. Jewe sindimo uteme ko tugurisha ngo tugabure ndabasabikanye ngiriho. Je singoma gupfa ndisa ndakubise. Uribaza? Oh.